sawa. Oh, Imana ikunyeretse. Hanyuma nanje gutora yandisho kuko maze iminsi 3 ntarya nasinzira. Narakubwiye ko nzoguha inyishu. Indwi yose iheze. Amatwi yawe niyumva. Oya, ivyo nkundira. Nayinzanye bimwe ansaba. Wow. Padubizanye. Urakoze cyane. Niyo mpamvu umurimi abika imbuto muci imvura itasoye akategura aho azitera. Urakoze cyane, ariko jewe sinifuza kuba nk'umurimi. Nifuza kuba nk'umuntu agiye muri ville hama akabona bus agasanga ituzuye akayuriramo hama ikamungurutsa. Sawa. Nari kukwemerera. Ariko ibiki? narumvise kugwaye. Oh my God. Je kubwiwanje. Sinobona imodoka ifise ubwoko bwiza, ibara ryiza, ikaba ifise ikibazo ku moteri. Sinoyigura. Nawe woyima kubuntu. Sinofa ndayitoye. Ushatse kuvuga iki? No kuvuga ko hari umuntu yigeze kuguha imodoka hamura yanka uri kijuju? Je sindi kijuju. Ahubwo nashatse ugende witunganye imoteri yawe. Ucugaruka ndaguhinyisha. Imoteri yanje. Ko je mbona nkomeye kandi atari ko aransuguma inyuma. Iyo moteri no bangwaye niyihe? Ushobora kunyereka? Sawa, nta kibazo. Yesu! Nkuko wabivuze neza, fata mnashaka kugura imodoka nziza hama akasanga imoteri rwanda ashobora kunyereka. Ndakwerekeye hanze. Turi muri garage. Sarangura. Papa gira, mama gira, stay time. Papa gira, mama gira, stay time. Hello.